Yes, twongeye tubifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose bakunzi ba TV Duniani Kote. Birumvikana turagarutse kugira ngo tubageze amakuru adasanzwe muri ano masaha ya nimugoroba i Burundi byakomeye. Bwana Karimba Aimable Mezireza. Meze neza ndashima Imana Moses kandi ndasuza abakunzi bacu bo kuri TV Duniani Kote. Twongeye kubifuriza kumererwa neza kandi twifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani impagarike n'ubugingo bigume muri bo. Nyamuneka mbifuriza icyumweru cyiza kubakiziza, weekend nziza muri rusange. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Moses, yes, ni mu gihugu cy'u Burundi tuba tugishinze amatako, ariko bibaye ngombwa yuko duhita twinjira by'umwihariko kuri kamera kugira ngo tubabwire inkuru tugezeho. Ni inkuru navuga ko ikomeye cyane natunguranye itari yamenyekana mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru mashya. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable ni umutego udasanzwe benshi abantu bakunze kwita impanuka hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni bimwe mu byo tugiye kuba twinjiramo tukagenda twapdating abantu tubabwira uko situation ihagaze. Igihugu cy'u Burundi, Bujumbura, Gitega, ndamutse mbwiye yuko ari inkuru mbi cyane y'incamugongo ibabaje igihugu cy'u Burundi, ntago naba nibeshye. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, aho societe civile y'igihugu cy'u Burundi iri kwibaza iti se reka turi kwerekeza yuko tubona ibyo wacu bigiye no kuba bibi kuruta ibyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore yuko kandi uko biri kugenda byiyongera, ariko leta y'igihugu cy'u Burundi yo ikomeje no guhakana ivuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bimeze neza, kandi nyamara amaso yacu n'amaso y'abaturage bari mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugaragarirwa n'ibikorwa byinshi bitandukanye by'uko igihugu cy'u Burundi gikomeje kwisanga aharindimuka, gikomeje kwisanga mu bibazo byinshi bitandukanye birimo umutekano mukeya, ubukene, n'ibindi bitandukanye bifitanye isano n'ibyo. Yes, ni finali kwa General Neva, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bisa nkaho noneho rwose nyamuneka bikomeje kugenda bimubera bibi cyane ku rwego rwo hejuru. By'umwihariko ni umutego mutinde yongeye gutegwa, ukaba ari umwe mu mitego by'umwihariko ikomeje kugenda itugaragarwamo byinshi cyane bigiye bitandukanye. By'umwihariko rero ni amakuru atugezeho, turavuga tuti nyamuneka turaza guhita dukubita tuyabangura kugira ngo tuyabagezeho, tuba updating, tubabwire uko situation ihagaze. Ni inkuru mbi cyane, ariko mbere yo kugira ngo twinjiye muri no nkuru, Bwana Karimba Aimable nkwaye ikaze banza usuza abantu badukurikira, asigaye duhite twinjira mu buryo bwihuse cyane. Mbere na mbere ndasuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali kudeshapo rwose nibagire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani impagarike n'ubugingo bigume mu mitima yabo, kandi tubifurije kumererwa neza. Nyamuneka Moses, turasuza rero abakunzi bacu badukurikira bari mu Burundi, Bujumbura bariyo. Nyamuneka rwose amabona muri comment inziza nimbi, yego buriya ntabwo ibintu byose bikundwa kimwe. Hari umuntu wumva ukuri ariko kugira ngo agaragaze reaction z'ibyishimo agakomanteringa ibintu bibi. Uganda twabashuje, Tanzania twabashuje, Kenya twabashuje, Repubulika Demokarasi ya Kongo twabashuje, muri rusange Afrika y'Iburasirazuba twabashuje, kandi tubifurije kumererwa neza. Niko kandi nanone abari hanze Afrika y'Iburasirazuba, Mozambique bariyo, Malawi bariyo, South Africa bariyo. Turasuza kandi abari ku mugabane Burayi, mu Bwongereza, mu Bufaransa, ndetse kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice byinshi bitandukanye. Udukurikirana uri New York, udukurikirana uri za Miami, udukurikirana uri mu bice byinshi bitandukanye, kandi twifurije kumererwa neza. Amahoro impagarike n'ubugingo bigume mu mutima wawe. Muri Aziya ushobora kuba uri mu Bushinwa, ushobora kuba uri muri Oman cyangwa Katari, tukwifurije kumererwa neza, ndetse kandi twifurije amahoro impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani. Ni cyitwa updates rero Moses, ni cyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Yes, birumvikana. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable tugiye kuba tuginjiramo tuiva imuzi n'imuzingo, tugende tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka ku mutego wongeye guterwa uwitwa General Neva, ni ku muhanda Gitega Bujumbura. Turaza kuba tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze. CNDD FDD ibya byamaze kuba agateranzamba kanyina monzamba, turaza kuba tuyikomozaho tuiva imuzi n'imuzingo. Turaza kunyarukira by'umwihariko hano za Cibitoke, tubabwire bariyeri ni nyinshi. Turaza kugaruka ahitwa Katumba, tugende tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze. Ariko kandi Bwana Karimba Aimable uraza kunyemera kuko turi bugaruke kuri byinshi bigiye bitandukanye. Makuru turi bugarukemo harimo naye.
baganira na Tshisekedi ngo bariko baganira na Ndayishimiye narashikirije mu mbone cyangwa uko nkora umwihwezo w'ibya politike yuko urumva ko bikomeje ntago byoroshye byose rero turaza kuba tuyikomozaho gatanu kuri gatanu ariko twirukanse cyane by'umwihariko ni inkuru mbi navuga y'incamugongo ni igisa nk'umutego wongeye gutegwa perezida w'igihugu cy'u Burundi Bwana Kalimba Aimable. Ese kugeza amaginga ya ibi bihagaze bite, byifashe bite? Kuki uyu mugabo akomeje kugenda ahushwa? Urabona ku muhanda Gitega Bujumbura mu kanya gato gashize nibwo twakira amakuru yuko yaraguye mu mutego, ikamyo yari kubisa, ariko nanone Imana iza gukinga akaboko. Ariko ni birimo biragenda bikorwa n'ubundi nyuma ya coup d'etat imaze iminsi mike itangajwe yari witewe igihugu cy'u Burundi. N'ubundi biri kugenda bigaragara yuko icyitwa igihugu cy'u Burundi gisumbirijwe ku rwego hejuru. Bwana Kalimba Aimable, uyu mugabo murankubaza iki kibazo, ese uri kubona by'umwihariko araza kugeza mu mwaka wa 2027 kanongere nkikubaze akiyoboye igihugu cy'u Burundi? Evariste Ndayishimiye nshingiye ku mboni zanjye cyangwa se ku byo ndi kugenda mbona ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye alias Neva biragoranye cyane ko ashobora kuzageza mu mwaka wa 2027 kugeza ku gihe cy'amatora akiyoboye igihugu cy'u Burundi. Kuko uwo numvishe ngo ni Nsengiyumva Jacques Isome, numvishe ngo ni Bernadette n'abantu batatu bafunzwe sinzwa ngo bari inyuma y'uriya mugambi y'uriya kamyo rigiye kumuca hejuru. Yego. Ariko ikavuga yuko ari n'abasirikare bagenzi be abasirikare bayoboye igisirikare cya FDNB, oya ahubwo barimo n'abakomeye barimo n'abakomeye batawe muri yombi bashinzwe kuba bari inyuma y'uwo mugambi wo kugonga Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye rero aka kanya turi kuvugana n'umuperezida navuga yuko uri muri risk zone ya mbere Perezida Evariste Ndayishimiye arimo. Afite ndagaruka kuri za ngingo eshatu. Abamushyigikiye, abatamushyigikiye n'abari hagati bavuga bati twebwe ntago turi kuri opposer side cyangwa se ntago turi kuri proposer side. Niba Perezida Evariste Ndayishimiye afite abantu benshi habarurwa nibuza 60% y'abantu batari kuri proposer side cyangwa batari kuri opposer side, yego, ni ikibazo gikomeye kigaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye byanga bikunda. Binasobanurwa yuko abenshi mu bagaragaza ko badafite uruhande na rumwe bahagazeho ni babandi twita ngo ni abanyabwenge, yego, babandi twita ngo ni intiti, babandi bize, babandi baba diplomate niko harya babita. Nibo bivuga yuko ngo abenshi muri bo badafite uruhande na rumwe bahagazeho. Nibo bivuga yuko abenshi muri bo batagaragaza ko bapinga Evariste Ndayishimiye cyangwa se bamushyigikiye, bikavuga yuko ibi byose bishyirwa ku kigero cy'abamushyigikiye n'abatamushyigikiye, hagasanga babandi batamushyigikiye babandi batabigaragaza kuri 60% tugafata babandi bagaragaza ko batamushyigikiye tugasangayo 30 nibuza kwijana. Ufashe 30% ugateranya 60 turasanga ko ari 90%. Bivuze ngo 90% ry'abaturage batuye igihugu cy'u Burundi ntago bashyigikiye Evariste Ndayishimiye. Niyo mpamvu Evariste Ndayishimiye niba ari mu muhanda agahura na Cyasikani cyangwa se Fuso ibishaka kumwanura, dore yuko bira n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Iyo perezida ari buve mu ntara imwe ava Rumonge ajya Makamba, ava Cibitoki ajya Kibuye, ntago ajya avuga ati reka umutekano w'imihanda tuyiteze, reka apfa kugenda uko abonye. Umva n'uyu munsi abo ngabo bansengiyumva ngo batawe muri yombi bashinzwa kugira iki mu mugambi wo kumugonga. Yes, ngira ngo Bwana Kalimba Aimable urabizi ko tuba dufite umuvandimwe burimo rakomanga utubwira ati ndaje, reka n'ubundi mukanye turaza kugaruka tunakomeza n'andi makuru. Gusa ku kijyanye n'ibiri kuvugwa ku rupfu rwa perezida w'igihugu cy'u Burundi nubwo bikiri kugenda bihwihwiswa nabyo byose turaza kuba tuyikomoza. Reka dusoreza hanga dukomeze amuvandimwe abasesengura, turaza kugaruka n'ubundi tubabwira n'ibindi. Uno munsi nagomba ko tuvuga ku kiganiro kijejwe kivuga ku bibera muri politike za East African. Kenshi twibanda gusa ku biba muri Uvira, hagati ya Uvira, Kongo, u Rwanda no Burundi, ariko uno munsi nagomba yuko dutereza amaso kuri East Africa yose, ibihugu bya East Africa byose, cyane cyane ibyo tumenyereye muri politike zavyo
uno munsi turavuga kuki nagomba tuvuge ku leta zo muri East Africa zidashobora amaguverinoma adashobora guhindurwa n'amatora. Ubwa mbere tuje ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora. Kubera iki? Kubera icya mbere ubwoba bw'uko leta ubutegetsi bushobora gufatwa n'abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside, noneho bigatuma ibyabaye mu myaka ishize itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye ku Rwanda byongera kugaruka. Ikindi burya iyo umugambwe umaze igihe kininiya wariyubatse imyaka myinshi, haba harimo ababifitemwo inyungu, baba barubatse inyungu zabo, baba bafite ubwoba yuko mu gihe hoza ubutegetsi bushasha izo nyungu bashobora kuziburiramwo. Ndetse iyo point ya kabiri niyo muza kubona igaruka ku bihugu byinshi. Tugende igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi naco nyene ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora. Umugambwe CNDD FDD n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi bw'igihugu kubera ibintu by'amatora, na cyane cyane bobo nta n'ubwoba bafite yuko yenda leta yo bita leta y'abatutsi yari imaze imyaka myinshi kuva kuri independence yoshobora gutsinda amatora. Ibyo ntibyoshoboka, ibyo ntibyokunda, kuko bavuga bati abatutsi mu Burundi ni rubanda nyamuke, cyane cyane kubavyemera. Ndiko ndavuga kubavyemera ibyo bintu by'amoko kuko bibaho, ariko ku ruhande rwanje narabwiye ko ibyo ntabyemera. Abarundi n'abarundi namye nkurikirana ikiganiro c'uwahoze ari umusenatere umukuru wa Sena mu Burundi, avuga yuko by'ukuri ibiranga amoko bituma ushobora kuvuga ko uyu mugwi kanaka ari ubwoko mu Burundi atabihari, yuko twese abarundi turi ubwoko bumwe. Aho namushigikiye kuri ico gitekerezo, kandi ico gitekerezo arico gishobora kimaze kuva mu mitwe y'abarundi, coshobora kuba kikarangiza indyane zijanye n'ibintu by'amoko mu gihugu cy'u Burundi. Rero nkaho nkaba numva no mushimira cyane ku bitekerezo byiwe yavuze. Uriya Bishop yarayoboye inama nkenguzamateka y'u Burundi, kuko ibyo avuga vyumvikana. Rero CNDD FDD n'umugambwe udashobora gukurwaho n'amatora, cyane cyane ko umugwi akagwi gatoyi k'abagize CNDD FDD bamaze kubaka inyungu nyinshi, batopfa kwemera guheba izo nyungu ngo nuko habaye umucezo canke umukino w'amatora. CNDD FDD rero leta y'u Burundi nayo n'umugambwe udashobora guhindurwa n'amatora. Tugende muri CCM Tanzania nayo nyene umugambwe CCM n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi biciye mu matora, kubera ahanini umugambwe CCM uracagendera kuri ideology yuko Nyerere yasize awubatse, nuko abatanzania amaze imyaka myinshi atawundi mugambwe babona, atawundi mugambwe bizeye. Gutyo rero nubwo icamwa ca Chadema cogerageza ibyo ari byo byose, hashobora gukorwa uburyo atawundi mugambwe ushobora kuba wahindura intwaro muri Tanzania biciye mu matora. Hamwe nuko nabo nyene burya muri CCM harakagwi gatoya k'abatanzania bari muri CCM bamaze kwigarurira ubutunzi bwose bw'igihugu ca Tanzania, ku buryo rero bavuga bati mu gihe hoza uyundi mugambwe mushasha nka Chadema canke undi mugambwe, ati byotuma izo nyungu cane cane nk'abantu bari aba Kikwete. Buriya hariyo n'ibindi bicocoro byo muri Tanzania by'abagenerale benshi bapansiyonye bakava mu gisirikare, badashobora kurekura ubutegetsi kubera
inyungu nyinshi bamaze kwirundira ko bituma bavuga bati hamwe hoza uwundi mugambwe wo twihura kuko baba bazi ko byinshi byavuye mu biturire canke mu kunyonora leta ivyo rero byotuma badashobora kurekura ubutegetsi ntabwo borekura ubutegetsi kubera inyungu nkuko nabibabwiye ico kintu c'akagwi gatoya kaba kari mu migambwe iyoboye ibihugu niyo mbogamizi y'impinduka zishobora kuza mu bihugu bitewe n'amatora ariko cyane cyane iyo uriko urakurikirana niyo migambwe iri muri opposition iharanira gushika ku butegetsi muri ibyo bihugu usanga ata programme zo kwemeza abaturage zatuma bavuga bashira imbere byatuma bashobora gutorwa kuko kenshi bavuga ibintu by'amoko bakavuga ibintu by'ubunyoni ku buryo nabo nyine ndetse iyo baje ari bashasha nk'uko atakindi bashika bakora atari nko kuba amasiha mu bigega bya leta tugende muri NRM mugambwe wa Yoweri Museveni muri Uganda ni gukurira agashitsi umugambwe woba ugomba guhiganwa na NRM wiyumvira yuko ushobora gushikira ubutegetsi bice mu matora ibyo bintu ntibyashoboka kuko nkuko nababwiye riya migambwe imaze imyaka myinshi baba bariyubatse mu migwi mitoya cyane imiryango y'umukuru w'igihugu baba barubatse inyungu nyinshi ku buryo rero umugambwe wari wose mushasha woba warabuza kugira ngo ube woyobora igihugu baba biyumvira yuko ushobora kubangamira inyungu baba baregeranije iyo myaka yose rero n'umugambwe wose uza uhiganwa na NRM yo mu Rwanda nta byizero plutôt yo muri Uganda nta byizero na bike ufite yuko ushobora gushika ku butegetsi biciye mu nzira y'amatora twovuga ikindi gihugu kihe Kongo umugambwe wa Etienne Tshisekedi uyobowe n'umuhungu wiwe uno munsi nawe nyene uriya mugambwe nimba witwa gute uriya mugambwe wa Tshisekedi nabo nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi kuko ugizwe n'akagwi kigaruriye itunga ry'igihugu karajwe ishinga no gusahagura itunga rya Kongo no kutababara abaturage rero uriya n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo binyuze mu matora rero abo bifuza guhiganwa n'uriya mugambwe wa Tshisekedi ariwe bita Beto uriya mugambwe nawe nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo nuko byoba biciye mu matora igihugu conyene leta ishobora guhinduka binyuze mu matora n'igihugu ca Kenya igihugu ca Kenya nico gihugu conyene muri East Africa ubutegetsi bishobora guhinduka biciye mu matora kuko buriya imigambwe yo muri opposition muri Kenya nta migambwe ya kera iba ihari iya migambwe ya kera yose yagiye isambuka ku buryo iyo hageze ibihe by'amatora imigambwe irisambagura bagashiraho amahuriro mashasha ayo mahuriro mashasha rero niyo atsinda amatora urebye nk'ibyabaye kuri uhuru yihuje na Ruto batsinda amatora kuri Ruto nawe yihuje n'abandi bo mu migambwe cyane cyane abava mu bwoko bw'abakikuyu nibo cyane bakoranye baheba wabo Uhuru Kenyatta abona gutsinda amatora muri ubwo buryo ku buryo usanga muri ibyo bihugu ka Kenya hatsinda amatora imigambwe amahuriro y'imigambwe yishize hamwe nico gituma uriya mugambwe wa William Ruto washoboye gutsinda amatora kuko yabaye ihuriro rishasha ryashoboye ujya mugambwe uda yabaye ihuriro rishasha ry'abantu bari bavuye mu migambwe myinshi yaba bari bavuye muri ujya mugambwe wa Uhuru abavuye muri ODM bari bavuye ku nyuma abakamba bita bari nyuma y'umuntu yitwa Karonzo abo bose bamaze kwiyungira muri uda bashobora gutsinda
amatora. Muribuka kuri Uhuru Kenyatta atsinda amatora ko bakoze ikindi camwa gishasha kitwa Jubile, bashinze Jubile babona gutsinda amatora. Rero ni muri ico gihugu ca Kenya dushobora kuvuga yuko imigambwe ishobora gushika ku butegetsi biciye mu matora, ariko ibindi bihugu nabadondaguriye nababwiye impamvu. None vyogenda gute kugira ngo intwaro zishobore guhinduka muri ivyo bihugu? Intwaro kugira zishobore guhinduka muri ivyo bihugu niyumvira yuko ibitekerezo bitangwa n'abantu bo muri opposition bikwiye gushingira hanini ku bijanye n'ubutunzi, bakareka gushira imbere ibintu bijanye n'ibintu by'amoko, bakareka gushira imbere ibintu bijanye no gutanguza intambara, kuko ubwa mbere ivyo bihugu nkuko nayabwiye, yaba Tanzania, yaba u Rwanda, yaba Uganda, yaba Burundi canke u Rwanda, ni ibihugu byamaze gufata inzego z'ubutegetsi ku buryo izo nzego z'ubutegetsi zikingira kagagwe gatoya kaba kari ku butegetsi, kaba karigaruriye inyungu zijanye n'ivy'igihugu. Rero mu gihe imigambwe iri muri opposition, twakwita imigambwe iri muri opposition, ubwa mbere muri ivyo bihugu bagomba kwikuramwo urugamba rw'umuheto bakagwikuramwo, ahubwo bagakoresha strategy zibiri yo kwinjira muri uyo mugambwe, bakagerageza guhindura ivyiyumviro canke abategetsi biciye mu mugambwe indani, ariko atari umugambwe uboneka ko ari umugambwe woba uri ugitangura canke uvuye hanze canke witwaza ibintu by'amoko. Hanyuma rero cane cane kampanye zabo canke agenda politike zabo zikibanda ku bintu bijanye n'iki n'ubutunzi, kuko ahenshi abo bagundira ubutegetsi ahanini n'ubwoba bw'uko bokwakwa isahani y'ifungurwa bafungurirako. Ibyo rero ugaca usanga mu gihe abantu bifuza guhindura ubutegetsi muri ibyo bihugu badafite ibitekerezo bishasha bishobora kwemeza abaturage benshi, kandi ibyo bitekerezo bimaze kwemerwa n'abantu benshi, ku buryo uyu mugambwe cyangwa iryo shaka rigize igikorwa cyo gukoresha inguvu, boreka nabo gukoresha inguvu, ahubwo boba baremeje abaturage bagahagurukira rimwe, bagashobora guhaguruka bagacuvya inguvu za gisirikare, kuko abo bategetsi inguvu za gisirikare bakoresha ntizishobora kunesha abaturage bose mu gihe boba bahagurutse barondera kugira ngo ubutegetsi buhinduka. Ariko kandi vyonagorana mu gihe ubutegetsi bukora neza. Mu gihe ubutegetsi bukora neza, ndabahaye akaronko k'igihugu c'u Rwanda, usanga abaturage bafashwa mu buryo butari bumwe, umutekano ari wose, ibintu iterambere riba rigaragara. Biba bigoye cyane kugira wewe uve hanze uzane ibitekerezo ngo uje guhindura igihugu kiba gifite guverinoma iyobowe neza. None mu gihe guverinoma iyobowe neza, niyumvira ico gihe yuko banashatse abaturage buhurikira muri uwo mugambwe bose, hanyuma rero buriya buntu butagenda neza bugakosorwa na cane cane hagatezwa imbere ibindi bisata nk'ibisata bijanye n'iterambere ry'abaturage bose mu by'ubutunzi, bitume abaturage badashobora kubona yuko kumbure guja guhurumbira mu by'ubutegetsi ariho hari amaronko, ahubwo bakabona yuko abantu babwo bagiye muri za business, muri za investment, ariho babona amafaranga menshi kurusha kuja gukorera umushahara muri leta ushobora guca kabiri gatatu ukirukanwa. Rero nivyo bitekerezo nagomba gutanga cane cane bijanye n'amatura canke ibivugwa ku mareta ari mu bihugu vya East Africa. Sinavuze kuri Somalia canke Sudani kuko n'ibihugu cane cane bikizonzwe
n'indyane zijanye n'ibintu by'amadini n'ibintu by'amoko naho nyine bikaze cyane ku buryo biba biguye gutanga intumbero sinibuka izina ryayo ariko twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23 nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bariya batwigwaneho bafite umuyobozi wabo ngiravyo yitwa Sematama rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamurenge bwankwa burondegwa buhigwa kubera uburyo bonyene bari organize bishobora kuzotuma ubu buryo politiki batari ini badashize hamwe ngo bagwanire akoze yabo bayumvikanishe neza bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi aho rero abanyamurenge boreba cyane cyane narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamurenge boba baja kugira training muri M23 ahubwo akabona yuko nyine abanyamurenge ubwabo bagenda kugirira training muri biriya bice bya Minembwe ntabwo ari bibi ariko kuba bokuraho ico gihome ako kantu katameze neza hagati ya M23 na twigwaneho bakagira igisirikare kimwe gifite komande imwe kuko sinzi yuko twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya mayimayi mu gihe bashobora kuyitera kandi ubona neza yuko ryatwigwana itari bien integre muri AFC M23 kuko tubona AFC M23 yo imaze kugira imbaraga ikindi cya kabiri mbonamwo kidatomoye n'ukuntu bamwe mu banyamurenge batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda kandi bakabivuga ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda ibyo navyo nyene n'akantu k'akadovya kare muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamurenge mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza yenda bamwe bakabatererana ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene ibyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi bagira ibigwanishwa byinshi bagira imbaraga zidasanzwe ubwirinzi ingamba z'ubwirinzi ibikoresho bitari bimwe kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi kazitsinda ikagwanya na iriya migwi yose y'abamayimayi za FDLR kuko abanyamurenge buriya mu Minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira iriya bice bya Baraka bya Karemi n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho cyane cyane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda Uganda AFC M23 kuko ibyo niyo migwi zo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamurenge
ikindi naco nimba aho biganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara bakaraba ukuntu bashira hamwe kuko ico bahuriyeko ntabwo bagomba gutangura kugwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFCM Ventura mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi ca kabiri no kumenya yuko burya mu Banyamulenge harimwo abantu bava Burundi bava mu misozi y'Uburundi aho bita mu Mugamba za Jenda